itariki ya 29 Kigarama ni imisi ibiri ibura kugira ngo imyaka 7 izobe irumanye leta y'u Burundi taravuga iyo yashize abantu batandukanye. Babiri bafashwe n'abasirikare mu gatondo, batatu bafashwe n'iperereza inyuma y'umutaga, batatu bandi bafashwe n'abacungera Perezida Nkurunziza ku mugoroba hari mu mwaka wa 2015. Tubanze tubabwire ibyifatwa rya Christa Benigne Irakoze na Edi Ndayisaba. Muraza gukurikira kandi nyuruzwa ry'abasirikare Vital Niyonkuru, Jean Marie Vianney Mbonimpa na Jean Baptiste Barandikiye. Muraza gukurikira kandi n'inyuruzwa rya Alex Nihorimbere, Valentin Habiyakare na Adere Bizimana. Byinshi rero muraza no kumviriza ku nyifato itangaje y'igisoda yoba yaragaragaye ico gihe abo bose bakorerwa ayo mabi atandukanye. Cyo gusaba no kufyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko ndaguhaye kaze. Tangurire kwifatwa rya Christa Benigne Irakoze na Edi Ndayisaba. Christa Benigne Irakoze yari umukenyezi hakirebutse cyane, yikorera utwiwe aba mu Rubirizi muri komine Mutimbuzi. Yari umukuru w'abakenyezi no mu mugambwe Frodebo mu ntara ya Bujumbura Rurare. Yari biyamirije kiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Christa yavuka mu Gahahe muri Mutimbuzi. Edi Ndayisaba nawe yari intwaza ngabo mu gisirikare cy'u Burundi fisi Peter ya kapiteni. Yaheruka kuva mu mpimba ntiyari bwasubire mu kazi aho yakorera mu bushikiranganje bwo kwivuna abanzi. Edi yavuka mu Bwiza mu gisagara ca Bujumbura. Mu gatondo isaha 3:30 Christa Benigne Irakoze yari muhira mu Rubirizi aronka telefone y'umuntu yamuhamagaye ngo arafise ubutumwa amuha. Ako kanya Christa yafashe imodoka yiwe voiture Toyota Allion aja guhitana kapiteni Edi Ndayisaba ko umutangano mu gisagara ca Bujumbura. Isaha 5:30 bari bageze aho bari guhurira nawe wabahamagaye mu Rubirizi. Basanze bategerewe n'abasirikare barongowe n'umuhisi Lieutenant Colonel Darius Kurakure. Barabafata babajana mu iperereza muri quartier 10 mu Ngagara. Baraborejwe igufa bikomeye. Mu nyuma barafungiwe indwi zibiri mu nzu yari ku Mutangano yavugwa ko ibamwo aba FDLR bakorana na leta. Hari abagerageje gutanga igiturire ku ntwazangabo ivugwa ko yari Colonel Desire Uwamahoro yatwara brigade anti-emete canse baye, ariko yoba yishuye ngo hakwihenda two kwihekura. Mu bisanzwe ikibazo nticari kikiri iciwe, cari mu minwe ya General Alain Guillaume Bunyoni yahoze ari n'umushikiranganje, ndetse muri ico gihe muri 2015 rero umushikiranganje w'umutekano ari nawe yafata ingingo ya nyuma kubafashwe akaba abafungwa n'abicwa. Inyuma y'indwi zibiri Christa Benigne Irakoze na kapiteni Edi Ndayisaba boba bahawe umukozi w'iperereza Bonaventure Niyonkuru kugira baje kwicwa. Makuru ya nyuma avuga ko boba barishwe ndetse bahambwa ku muberure muri komine Isare ya Bujumbura Rurare. Imodoka ya Christa Benigne Irakoze yamaze igihe ingendeshwa na Bonaventure Niyonkuru ntigeze isubizwa umuryango. Igisirikare carihaye inzu ya kapiteni Edi Ndayisaba mu Kinyankonge kiyihindura ikirindiro c'abasoda. Ikindi tubabwiraho ni inyuruzwa ry'abasirikare Vital Niyonkuru, Jean Marie Vianney Mbonimpa na Jean Baptiste Barandikiye. Premier Sergent Vital Niyonkuru yava ku mutumba wa Tahe muri komine Gisuru mu ntara ya Ruyigi. Yinjiye mu gisirikare cy'u Burundi ava muri FNL ya Agatorwasa. Inyuma yo kuba umusirikare yari umunyeshuri kaminuza y'u Burundi umwaka wa mbere muri faculté de psychologie et sciences de l'éducation. Mwene wabo Corporal Jean Marie Vianney Mbonimpa nawe nyene bava hamwe mu Gisuru, nawe yari yinjiye gisirikare
ava muri FNL ya Rwasa kandi yari n'umunyeshuri wa kaminuza y'u Burundi mu mwaka wa kabiri wa ISCO première classe. Jean Baptiste Barantandikiye we yava muri komine Bisoro mu ntara ya Mwaro, nawe nyene yinjiye mu gisoda ava muri FNL ya Rwasa kandi yari umunyeshuri muri kaminuza y'u Burundi mu mwaka wa mbere wa histoire. Uko vyagendeye aba FNL batari bake, aba bantu bari bararenganijwe mu gisirikare aho bafise amapete atajanye n'amashuri yabo. Aba FNL nibo biga kaminuza ugasanga afise ipete riri musi ya korporale, umusenide FTD nawe atashitse mu mwaka w'icumi wayisumbuye ugasanga ni generali. Aba banyagisuru bari bazinanye cane na Moise Bucumi yahoze ari buramatari wa Rwigi, araba umushikiranganje muri leta ya Nkurunziza. Moise Bucumi yararonderwa cane n'ubutegetsi. Vitali na Jean Marie Vianney bari bamaze igihe baza barafatwa iyo baduze kuramukanya baronderwa cyane na komiseri Edouard Mukoko yatwara igipolisi mu Ruyigi, ariko bagaca batabarwa na General Marius Ngendabanka ava mu Gisuru nyene. Ngendabanka we yashaka bamufashe gutega umutego Moise Bucumi. Kwa 29 z'ukwa 12 muri 2015 bano basirikare batatu baranyurujwe n'iperereza ry'u Burundi. Jean Baptiste Barantandikiye yafatiwe hafi yo kwa Rojanti ariko arataha, yafashwe na Colonel Alex Ndayikenguruke batazira Nkoroka. Jean Marie Vianney Mbonimpa yafatiwe mu Irohero, bajanywe gufungwa mu iperereza, nyuma basabwa kwandikira Moise Bucumi ko bagiye i Tanzania ngo bahure. Igikorwa cyo gufata Moise Bucumi ivuga ko cari kirongowe na Major Tade Butumagu yagendanira Perezida Nkurunziza, ubu naho agenera Perezida Evariste Ndayishimiye. Binjiye i Tanzania, Moise Bucumi yamaze kubimenya, barazunguruka hose barabura, hanyuma baragaruka. Bishoboka ko Vitali Niyonkuru, Jean Marie Vianney Mbonimpa na Jean Baptiste Barantandikiye baba baciye bicwa mu iperereza aho bagarukiye. Kuvugo nta gakuru kabo imyaka 7 ikaba igiye guhera. Ikindi ni inyuruzwa rya Alex Nihorimbere, Valentin Habiyakare na Adele Bizimana. Alex Nihorimbere yari umusirikare akorera ku biro bikuru vy'igisirikare, yoba yakorera iperereza rya gisirikare, bisigura ko yari afise amabanga menshi. Yavuka muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi. Urugo rwiwe rwari Igitega. Alex Nihorimbere yaheruka kubura umukenyezi, yapfuye ariko aribaruka musigira uruyoya. Igitega Alex yari afise umugenzi bakoranye ariwe Adele Bizimana, yari umupolisi ajejwe logistique muri komisariya regionale. Bose bari bafise kandi umugenzi yitwa Valentin Habiyakare yaheruka kwirukanwa mu gipolisi. Valentin yavuka ibugabira mu Kirundo, yari yirukanwe azira ko yatabaye abanywanyi ba Frodebu nyakuri ya Dr Jean Minani bariko barahohoterwa n'imbonerakure za Gihahe. Valentin nawe yaba Igitega, hari uwundi mugenzi wabo bari bahurikiye ko yari umupolisi yava mu Mugamba yahoze akora Ingozi, bamurungika gukorera Igitega nk'igihano, naho nyene yahateba baca bamurungika Imwaro. Uwo mupolisi yari afise voiture Toyota Starlet itukura, yari acunzwe cyane na komiseri regional Tade Birutegusa. Uwo mupolisi yagirizwa ngo yararyohewe aho ubutegetsi bwa Nkurunziza bwahakwa gutembagazwa kuwa 13 kwezi kwa 5 mwaka 2015. Ku mugoroba wa 29 Kigarama muri uwo mwaka 2015, Alex Nihorimbere yari yaronse akaruhuko canke konji, ari aduze Igitega kuraba umuryango, na cyane rwaryoya umugore yamusigiye. Yasavye babagenzi biwe kumutegera kuri parking aho yari aje imodoka ya Memento. Yashitse isaha 1 y'ijoro, agishika abagenzi bari baje kumutegera muri iya voiture Toyota Starlet itukura. Polisi bacungera Perezida Nkurunziza
nziza bari barongowe na Caporal Claude Nijimbere batazira amatwi nabo baba barahashitse barabafata bose babinjiza musi y'intebe ya camionette double cabine Toyota Hilux Matwi yagendamwo. Matwi yari udasanzwe ku ntwaro ya Nkurunziza ariko Caporal agendera mu modoka n'abakuru b'amakambi badafise wenyene yagendarirwa n'abandi bapolisi batandatu. Mu gihugu cose yashobora gufata no kwica washatse wese. Matwi kwari ukundi kuboko kwa Nkurunziza. Nuko Alex Valentin na Adere baba barafashwe boba barajanywe ku kirimba ca President Nkurunziza Igitega. Muri ico gihe Nkurunziza niho yari ari. Ku murango yakora igikorane giheza umwaka Gishubi ku mugoroba gataha Igitega. Ntibizwi ko Nkurunziza wenyene yoba yarabonye abo bagabo batatu ariko hari amakuru avuga ko biciwe aho kirimba mbere ko boba ari naho bahambwe. Buke ya voiture Toyota Starlet itukura yabo yatowe ku kiraro ca Ruvubo ku rubibe rwa Gitega na Karusi yaraye ituriwe na biziga zarimwo imyaka 7 ikaba iheze leta itavuze iyo yashize abo bantu. Hari inyifato itangaje y'igisoda yoba yaragaragaye muri ivyo bihe bikomeye. Kapiteni Edi Ndayisaba yarirukanwe mu gisirikare muri 2017 nyuma y'imyaka 2 anyurujwe na Darius Ikurakure. Premier Sergeant Vital Niyonkuru yafuswe mu gisirikare muri 2019 kugeza aho yari yagumye ahembwa nk'umusoda ari ku kazi inyuma y'imyaka 4 anyurujwe. Caporal Jean Marie Vianney Nimpayoba acanditswe nk'umusirikare ari mu kazi nyuma y'imyaka 7 anyurujwe. Alex Nihora imbere we yaciye yandikwa ko yatorotse kandi bizwi ko kunyuruzwa na Caporal Claude Nijimbere batazira amatwi. Umuryango ntiwari kuriwe guhabwa n'udufaranga yari afise kuri konti. Yari anaheruka kuronka ingurane ntawuzi uwagiye kuyitora. Udupfupfi yasize ntitwaronse n'urufaranga rumwe rwo kudufasha. Bizwi ivyakurikiye kwa Adere Bizimana anaho. Myaka 7 rero iraheze b'abantu 8 bose batwawe na leta y'u Burundi ariko itavugayo yabashize. Myaka 7 iraheze abana 20 bagizwe imfuvyi na leta y'u Burundi. Inkuru rero twayiteguye twifashishije yanditswe na Pacifique Nahazwe ku rubuga rwiwe rwa Facebook. Uko bakurikirana aho kwifoto ubwo mubona bumbafu hejuru ni Krista Benigne Irakoze, agakurikira Edi Ndayisaba, agakurikira Vital Niyonkuru, akaza Jean Marie Vianney Mbonimpa, Jean Baptiste Barantandikiye, Alex Nihora imbere, Valentin Habiyakare ndetse Adere Bizimana kariwe mubona kwisanamu inyuma. Nivyo rero twari twabateguriye muri uyu mwanya tubagejeje ko ayo arabana n'abo bantu batandukanye bari bakorewe amabi. Benshi baranyuruzwa ndetse abandi bakorerwa vyinshi byabangamiye agateka kabo. Turaza no kubandanya gushikiriza andi makuru mwiyumviyemo kandi witwa Amatwi ndetse nahoze ari umushikiranganje wa mbere Ale Guillaume Bunyoni ivyo boba barakoze kuri iyo tariki ya 29 Kigarama mwaka w'2015. Kaba haheze imyaka 7 ibura iminsi 2 kugira ngo imyaka 7 irumane leta y'u Burundi rero itari yavuga iyo yashize abo bantu. Ndabakengurukiye cyane, muze gukurikirana n'ibindi tuza gushikiriza nkuko nabikubwiye. Fyone kuri subscribe canke sabone bari ubwa mbere twumvirije, nibagire kandi kubisangiza n'abagenzi bawe kugira badacikwa. Muhezagirwe, turasubira.